amashirahamwe hari mitere leo mugerageze kabisa mutange network ku Barundi tubeko nisimeze neza gutyo bitume abarundi bashaka koroherwa gushigikira borego mu gushigikira impano z'igihugu. Asante sana. Kirundi nimeachana nacho kabisa hivi, nimeanza kuingia East Africa. Kwa hiyo nitakuwa naimba Kiswahili, nitakuwa naimba Kiingereza. Kirundi kitakuwa tu kidogo sana kabisa, kama 20% like that. So kwa hiyo naanza ingia pale. Kwa mundi nimboshasha na wenso hoye ndi Kiswahili. Ni vizuri sana kuwa nawe ni raha, sinzigera ni jana. Yeah. Unutwa wigira disibira nyura ahora nisetsa. Just give me something to believe. What in it all alone, now I need your love. Ese waru hari malo ese waru hari shengewe malo. Mu bindi bihugu barafise cyane, nako tabifise ariko ntabwo ari cyane. Mu bindi bihugu barafise ikintu bita gukunda ibintu byabo, barafise ikintu bita patriotism, ba vrai patriote. Urumva ni naco gituma ntabwo byoroha yuko indirimbo y'indundi ishobora kwinjira aho hantu hose uko yishakiye. Babanza gukunda ibyo yabo kwanza, babanza gusupporting ibyo babo, babanza kwitaho ibyabo, hanyuma ibindi mu nyuma. Ico kintu mu Burundi nta gihari. Turi muri competition y'abantu, tutakwiye kuba muri competition nabo. Ni kuvuga mu Burundi ku tumeze ni muziki yose fatwa kimwe. Nakuvuga ndabivuga ngo naki wacu ngo ndimbo zacu cyangwa basakacu cyangwa ibikorwa byacu, no. Umuziki ku Murundi muri rusange n'umuziki agenda uko nyene. Kuvuga rero ko abaririmbyi usanga turi muri competition y'abantu, tutakwiye kuba nabo, tutakwiye gukompeta nabo mu gihugu cyacu. Basi competition yarikwiye kuba tuvuga ati okay, kuri twebwe nyene mu Burundi ujya muri byakoze ndimbo nziza nane muri ni nziza twiyubake ayiwacu. Mu gusanga ndiko ndagira competition na Rema muri Nigeria, kandi ugasanga umutaha afise Jesu mfise, ugasanga playground akoreramo sio je nkoreramo. Playground ziratandukanye. Hari ibintu Abarundi dukora kwihenda ugacomparing imiziki yo mu Burundi n'imiziki yo hanze ibihugu cyambere n'ibingana, cyambere population yaho n'ibingana ngo twazingana. Nimba dufate nka Tanzania ifise abayituyemo cyangwa abayibayemo miliyoni majana ngahe cyangwa miliyoni ijana, tukarimba turi miliyoni 12. Urumva yuko cyane miliyoni 12 ntabwo Abarundi bose bumviriza umuziki, ntabwo Abarundi bose bafite smartphone. Wico giye mugiye gukomparing ama views kunyene kubwo development bashimira Abarundi aho muri hose mubaho. Respect kabisa, murakora cyane, muragerageza kubishigikira kabisa, muradushigikira dukwiye. Nubwo ari akakibura kakaniye ko gukunda ikiwacu, ariko muradushigikira kubera yuko kuba dukwiza miliyoni ma views 2 3 4 ni gikomeye cyane gose. Rero dukunda ikiwacu cyane, niho nabandi amahanga azoyibona akavuga ati iki kintu Abarundi barinze bakunda bagashikira bose. Why? Muziki rero umushikira Abarundi bose mutaravye kinakiriye mushikire gusa igikorwa ciza. Nta tegeko rihari yuko umufana ategereza gukunda indirimbo yanje. Oya, mufana we gusa arumviriza akaririmbo kamuryoheye akagakunda, nugakunda rero ugashigikire. Ndize yuko ndi mu baririmbyi bakora cyane kandi babikora kinyamwuga. Je nagakora umuziki ngo jise mu niryohere, umuziki wo kwiryohera, umuziki kugira ngo no cyangwa music business kandi ngora nifuza yuko umuziki usohoka hanze worldwide. Niyo mpamvu ubona ngora sound nyinshi zitandukanye kugira ngo tuje kuri standard y'umuziki n'ibihari. Ndetse n'Abarundi bari mu ganze y'igihugu mudushigikire, n'abandi bazabonera kudushigikira
kubera ko nawe mwabikoze. Ni kuvuga n'ibindi bihugu bizotanga bivuga ati this is amazing. How come umuntu ashobora gushika kuri iki kintu? How come umuntu ashobora kuba like international artist muri Burundi? Byose birakunda gusabira ngaho iwacu. Nimba turi miliyoni 12 abakurikirana muzika kwa miliyoni 10, byari kino yuko miliyoni 10 tuzironka ku ndirimbo. Tugabanya ibintu byo kugira downloading, tugabanya ibintu byo kugira sinzi bamaze biswanyishiza ngo indirimbo za kuri Vidmate. Vidmate sinamenya. Sinzi ni nabari icyo nzi kimwe nuko atari one of platforms zigurisha muziki zishobora guteza imbere umuririmbyi. Ahubwo ni platform yagombye umuririmbyi ku ruhande rumwe niko navuga. Kuko nabwo ari Spotify nabwo ari Boomplay. Ni kuvuga nimba ntihenze ni app cyangwa ni application yo ifasha kudownload indirimbo. Ariko n'abarundi ifoko turekana n'ibyo kudownloadinga kubera yuko uko downloadinga ugacishira mugenza wawe kuri Nozeye cyangwa kwagenda kuri studio batakaza kwiguraho. Umva ko umuririmbyi ntacyo ari gukora mu marira. Umuririmbyi azotakaza Nozeye kuri YouTube, azotakaza abamubwiriza kuri Nozeye kuri Spotify n'ahandi hatandukanye. Bici bituma atayitera imbere. Azokora indirimbo zitanu nziza, akora video zitanu nziza, video ni budget nini. Mwindi miso yange yacise ndege bivairo kuna kintu nyenda ariko arakura. So rero tugerageze tube mu bindi bihugu, tuce kuri stage mu bindi bihugu yaranje indirimbo we play ire kuri platform imwe mu zaje shoboka muri ako kanya kubereye hafi. Nimba ari Spotify, nimba ari iTunes, nimba ari Boomplay, nimba ari Apple Music, i-playing ngaho nyene ko downloadinga bihebe kabisa. I-playing kuri YouTube uri bisubira cheka ku i-playinga cha kuri YouTube kubita ku kasabufu kushira ku telefone yawe. Playing kuri YouTube ni muri muduga kubita kuri YouTube sikiaza jari na kuliso yacu n'ikibazo. Cha kuri YouTube kuliso kwemerera. Amashirahamwe hari mitere leo mugerageze kabisa mutange network. Tane twe ku Barundi tweko nisimeze neza gutyo bitume abarundi bashaka koroherwa kushigikira borego mu gushigikira impano z'igihugu. Twiteze imbere tuca kuri standard y'abandi. Byabijyoshe cyane tubonye mu artist wo mu Burundi ageze kuri level nziza abantu bose bishimira. Uko namwe ndazi ntabwo mwishimira kwega nk'abafana b'umuziki cyangwa abashigikira umuziki w'u Burundi. Ntabwo mwishimira kubona tutari kuri standard y'abandi baririmbyi bari international. So rero nizere yuko bisogena neza no kubisengera. Happy ngirangende sha waiting. Jindabizi uronde bana benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barafise. Jindabizi uronde bana benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barabifise. Chefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda mayi hari. I'll be waiting, 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 I'll be waiting. Kugeza my lover from your heart. Kugeza my lover from your heart. Ooh, yeah. Thank you. Shasha, shalom of the TD1. Kabisa kabato Shasha, umeze neza? Mr. Mwangaza April of the TD1 bro, kazia sana ku Giswahili please. Yego. Mara binsabye kandi nigeza kubyubahiriza. No mu ndirimbo Shasha nawe nsohoye ari mu Giswahili. Ni vizuri sana kuwa nawe ni raha, sinzigera nijana. Yeah. Mundu twawigira disibira nyura ahora nisetsa. Just give me something to believe. What in it all alone, now I need your love. Ese waru hari tari malo ese waru hari tari shengewe. Oh malo je t'aime
Samo hoteni, ma place to play de toi. Mon bébé, wa mwayo mutima. Mon bébé ti aura, toute mon affection. Nous amoura razionari. Let me hug you, mon bébé. Anyway, Kiswahili umva ko kirimo ndiko ndabikora ndafite indirimbo nyinshi ziri muri nduze mu gikoni zimwe Kiswahili, Icyongereza, Français. Tiko turagerageza gutikinga impano z'amatips akenewe kugira ngo tujabukane umuziki hanze y'igihugu. Lionel Mutesi, salama, umeze neza? Shasha, ndakuramukije cyane, umeze neza? Manu barimba neza gusa, samuvanga voice za English na Swahili bishobotse na French. Nabikoze muri indirimbo. Ndaza kweje kubyumva. Ni vizuri sana kuwa nawe niraha, sinzigera nijana. As I'm doing, just give me something to believe. What in it all, I know. Now I need your love. As I could check the Kirundi. Minister Mwangaza and Sati and she's sorry. Ukunda bizatuma nkora remix indirimbo zawe. Ngatari impano ufite kuririmba nitwa Rich Kirago. Unazi Raifis. Raifis, unazi ujimbi Raifis. Go. Merci beaucoup. Thank you for your love. Adonai TZ and Satila. Unapenda kuimba Kiswahili kidogo. Imba nyimbo ya Kiswahili kabisa. Zipo nyingi kama ile sitaki. Mimi sitaki tatizo na mapenzi. Hivi niko busy na kazi zangu. Kama kupenda najipenda mwenyewe. Na nampenda mama Aronisa. Umamubwire nimba wibaza yuko nyibabara. Na makuru fise. Hizo sizimi Kiswahili. Abari Tanzania. Watu wa Bongo. Muendelee kushare. Muendelee kuzipendesha wengine. Unajua niko hapa kwa ajili yenu. Niko hapa ikiwezekana itakuwa mkuu. Zo mnakomeye Tanzania nanda tunuka imbugiye mabigize mu Rwanda. Nakoze cyane. Wanaye ku supporting. Keep on my big bro. Your work is amazing. Let me hug you, mom baby. Kenya vibes. Ndaguhagize bro. Wanaye ku supportinga. Kubitamo Igiswahili, Murabi nyishuza cyane abakunzi ibikorwa byanje kandi azawe ko nabyumva kandi mwebwe boss banje ibyo nta mpamvu nimwe ko ntobikora. Nabivuze yuko no muri studio mu gikoni hariyo indirimbo z'Igiswahili nyinshi zivanze n'Icyongereza, Français, mbona tuko twagereza gato kuvuga muziki mu tushe hanze. Ni kubayumvise yitwa Tessa. Uze kwandika Tessa uje kuri YouTube wandike Tessa. Baza kubona uraza kumva ko arimo indimi zitandukanye ndetse Kirundi n'igike cyane ni nka Vempus. Yego. Shingamo piano dusikare tukurikirana. Sinzi kumbwiye istiria amapiano nazi ko zirenga zitatu ko arostaki muri zirenga zine hari bita enjoy ni muri EP yitwa Doctor of Love. Ubundi umuntu akuse nabyo gukina icyatsi n'ururo ndabitandukanya. Ubundi umuntu akuse nabyo gukina icyatsi n'ururo ndabitandukanya. Oya ntutinye bashira ni muri Doctor of Love. Hariho amapiano yitwa Enjoy, hariho amapiano isitira amapiano yitwa Stack ya amapiano, hari indi ya amapiano yitwa Inshuti, hariho yitwa Aha. Zose ziri mu mapiano ariko nzobongeramo bisabye uko muri boss banje. Nzongera ni sire iri mu mapiano tubanaye turyoherwa cyane. Nema, I love you too. Tete Kamaiko and Sati
wewe nakubali sana, mbona utoi nyimbo nionje basi hata moja nishafanya. Ili hanze mrakanya kuna nyimbo yenye iko nje sasa, kwa sasa hivi kwa hewani, inaitwa Tesa. Unaweza kuandika Tesa kwenye YouTube utaipata 5 kwa 5. Ni nyimbo kabisa ambayo itakufurahisha. Kama una mpenzi, utampa mpenzi wako, utamsikizisha, atasema kabisa hii nyimbo kali kabisa. Asante sana. Ingia kwenye YouTube uandike Tesa by D1, au ingie kwenye digital platforms uandike Tesa by D1, utaipata 5 kwa 5. Asante sana. The song is fire. Tesa. Asante sana. Asante sana Adonai. Mimi nakubali sana, lakini nataka uwe msanii mkuu. Tena kwa sasa hivi nashukuru kabisa. Nashukuru sana. Hii level ni level nzuri, na taendelea kufanya kazi kubwa. Naamini siku moja nitakuwa worldwide. Asante sana. Urihe changi ubona ibisha kubona shakuta mbona kwa hiyo kwa ibisha kubona ariko ndazi ko shakumbona mbona all the time mizingo bisohoka ngumana amakorabo ngumanza muri mano zitandukanye. Haro korabo nakoze na Afro Hunter imaze kwezi kumwe. Haro korabo imaze amezi 3 nakoranye na Kaberna, young talented artist. Asante sana. Kirundi nimeachana nacho kabisa. Hivi nimeanza kuingia East Africa. Kwa hiyo nitakuwa naimba Kiswahili, nitakuwa naimba Kiingereza. Kirundi kitakuwa tu kidogo sana kabisa, kama 20% like that. So kwa hiyo naanza ingia pale. Ukutani kwa Lydia nizile kumezeza, by the way. Niwavuze commentary ya nuza ya Nerinat. Nini star reka tuganire